Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mariko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ari kwaravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka mu gisata ca politike hagateka kazi na muntu ndetse n'imigenderanire n'ayandi makungu y'igihugu c'u Burundi. Ino nkuru iraza kuba ishimikiye ku vyatangajwe mu misi iheze, aho abategetsi 15 b'u Burundi harimwo 12 bari bavuye i Bujumbura bari barongowe n'umushikiranganje Meride Sabushimike mu vyo ajejwe harimwo agateka kazi na muntu, harimwo Domine Banyankimbona ajejwe ubutungane nawe ndetse na Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza mukuru wa Republika kumwe kandi na General Christophe Manirambona ari nawe cegera c'umukuru w'igipolisi. Aba rero bari bitavye inama i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi. Iyo nama ikaba ari inama yari irabana n'ivy'agateka kazi na muntu. Bigeze ku kibazo c'u Burundi aba bose barasohotse muri iyo nama kuko babonyemwo bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD bari mu buhungiro bari ngaho. Iki ni ikibazo gikomeje gutera gifata indi ntera. Hari ivyatangajwe na Fortune Zongo umuhinga wabonajejwe gukurikirana agateka kazi na muntu mu Burundi, akaba ari navyo tuza kubageza ko murano makuru. Naho kandi iki kibazo gishobora guteranya igihugu c'u Burundi ndetse n'ayandi makungu kubera ibi vya Human Rights Watch uburenganzira bw'agateka kazi na muntu. Muri bike Fortune Zongo yatangaje yagize ati naho bishimishije kubona ingene President Ndayishimiye yugura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, sivyo vyerekana ko ibintu vyahindutse mu Burundi. Ngo naho amajambo y'ubutegetsi ari meza kandi wome ngo arahumuriza igihugu kibandanya inzira y'umugambwe umwe uriko urizizira ubutegetsi bwose bw'igihugu n'inzego z'igihugu. Injyane ziri mu Burundi ngoretse ko ari iza politike, ni injyane kandi zihagaze ku turwi turondera kwigarurira ubutegetsi n'ubutunzi bw'igihugu. Urubuga rwa politike rurugaye bivuye ku gatotezo kiganje be ni wanyangwa ry'umwidegemvyo w'abarundi. Imigambwe iragoyagoya, ibimenyesha makuru biratinya gutanga inkuru zikomeye, abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira agateka kazi na muntu barahagarikwa ku karenganyo, nayo abatavuga rumwe n'ubutegetsi abamenyesha makuru n'abaharanira agateka ka muntu batari bake bagumijwe hanze y'igihugu. Ibi ni bimwe muri bike tubabwiye vyatangajwe na Fortune Zongo umuhinga wa UNI yajejwe gukurikirana agateka kazi na muntu mu Burundi, tukaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido murano makuru. N'ibindi vyinshi birabana n'ino nkuru inkurikizi ishobora kuza kuba yinyegeje inyuma y'isohoka ry'izi ntumwa z'u Burundi zari zagiye mu gihugu c'Ubusuwisi Geneve muri iyi nama yiga kubirabana n'agateka kazi na muntu vyose ntuze gucikwa. Vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure. No Muhuza TV muhaye kaze mwidonido yano makuru. Bamwe bati leta y'u Burundi ishobora kwiteranya n'abayifasha kubera yanse kuja mu mwihwezo ukungena agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi, ibivurwa na Human Rights Watch. Leta y'u Burundi ngo ishobora kwiteranya n'abayifasha kubera yanse kuja muri uyo mwihwezo, bivugwa na Clementine Demonjo yaserukira ishirahamwe Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika. Clementine abona ko inyifato yerekanywe n'umurwi warungitswe i Geneve yerekana ko leta y'u Burundi ishaka kunyegeza uko agateka kazi na muntu kifashe mu gihugu. Agasaba abategetsi b'u Burundi kureba amashirahamwe adaharanira inyungu za politike agakora ukuri kwamye. Ngiyo ngingo irababaje yerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi budashaka gukorana n'inzego za ONU. Abajejwe kuraba ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi utwo kwibutsa ko u Burundi buguma bwanka gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONU, bukaba bwarugaye ibiro vy'agateka kazi na muntu vya ONU mu gihugu mu mwaka w'2019.
ngo hama ikindi giteye amakenga nuko leta ibandanya yisunga urubanza rwaciriwe abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha amakuru bari mu buhungiro. Tukaba ngo duhamagarira ubutegetsi guheba urwo rubanza tubona ko ataco rufatiye ko bahindura ibintu koko kugira bahe ikibanza gikwiye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'ibimenyesha makuru. Demonje yarongera ati irya ngendo yerekana ko impinduka zari zitezwe na cane zivuye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye zitariko zirashirwa mu ngiro. Izo mpinduka zifitaniye cane isano n'imigenderanire hamwe n'amakungu na cane abari basanzwe bafasha Burundi ku bumwe bwa Buraya bishobora kugira ingaruka mbi kuri iyo migenderanire mu bijanye n'imfashanyo z'amafaranga. Tubamenyeshe ko intumwa za leta y'u Burundi zari mu gihugu c'Ubusuwisi Geneve mu ntango zo ku wa mbere w'iyindwi mu nama y'agateka kazina muntu ya ONU zica zihitamwo kwiyonjorora mw'iyo nama yari yabajanye kubera babonyemwo mu baharanira agateka kazina muntu bari mu buhungiro basanzwe bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Tukiri ngaha kandi umwe mu bahagarariye ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu vy'agateka kazina muntu Fortune Gaëtan Zongo avuga ko Perezida Ndayishimiye ngo afise akarimi keza ariko umwizero atanga utaja mu ngiro. Iyi ni intumwa idasanzwe ya ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Ntirya umunwa mu kwerekana ko ngo naho Burundi buriko buratera intambwe mu migenderanire n'ayandi makungu, impinga ngo iracari ndende mu kubahiriza agateka kazina muntu. Fortune Gaëtan Zongo yabwiye inama y'agateka kazina muntu ya ONU yabereye Geneve mu Busuwisi mu ntango z'indwi turiko dusozera ko ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bufise akarimi keza ariko ko mu ngiro atariko bimeze. Iyi ntumwa ya ONU idasanzwe ya ONU yabwiye inama y'agateka kazina muntu ko ibabajwe n'ipfungwa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abamenyesha amakuru n'abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'ababandanya banyuruzwa bazira ubusa n'ubu bikibandanya. Iyo migenderanire ntibuza ko ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi na leta batotezwa bagapfungwa abandi bakangazwa ngo umukuru w'igihugu arafise akarimi keza ariko umwizero atanga ntuja mu ngiro. Bamwe ngo baracaburabuzwa mu bikorwa vyabo bigatuma nabo shaka gutahuka batavyubahuka. Ngo haracariho ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa ngo biraturaje ishinga kandi wame ngo nibisanzwe mu gihe bibangamira agateka kazina muntu ku rugero rwo hejuru hamwe no kudahana abakora ivyaha bigakingirwa ikibaba, niko Gaëtan Zongo yavuze mw'iyo nama. Uwuserukira Uburundi muri ONU wewe yemeza ko ari indirimbo abansi b'u Burundi aserukira bama baririmba kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Umupfasoni Elisa Nkerabirori akaba mw'iyo nama yiyamirije ntumwa ya ONU ndetse agira akavuga ko itazokwigera ironka uburenganzira bwo kuja mu Burundi. Tubamenyeshe ko iyi nama ya ONU ijejwe ivy'agateka kazina muntu yaneguye leta y'u Burundi ku kuntu ikirangwa no kwikumira kandi ndetse idashaka ikiyago nabo itavuga rumwe, igafatira ku karorero ka hafi ku kwiyonjorora kw'intumwa zaserukiye leta y'u Burundi Geneve mu Busuwisi mw'iyo nama muri indwi turimwo kubera hari hatumiwemwo bamwe mu baharanira agateka kazina muntu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi nk'uko nari nabibabwiye. Tubibutse ko Uburundi bwagiye buhagarariwe n'abantu 15 barongowe n'umushikiranganji Imerida Sabushimike araba ibijanye n'agateka kazina muntu. Hakaba hariyo umushikiriza amanza kizigenzo wa Republika Sylvestre Nyandwi, General Christophe Manirambona batazira wa Kenya asanzwe yazwi mu madosiye y'ugonyora agateka kazina muntu, akaba ari n'icegera c'umukuru w'igipolisi. Hakaba hariyo kandi n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona nawe akaba yari iyo. Aba bategetsi bose rero vyari bitegekanijwe ko bari kwitaba umurwi wabonejejwe kubahiriza amasezerano mpuzamakungu ajanye n'uburenganzira bwa politike. Urwo rwego barwita mu gifaransa Comité des droits de l'homme. Aya masezerano rero nayo
ngo ico gikorwa cabereye ku cicaro ca ONU kiri Geneve mu Busuwisi. Burundi bukaba bwari bumaze imyaka myinshi budatanga raporo. Uyu mwaka aho leta yari igiye gushikiriza raporo yayo ya gatatu, ariko babategetsi 15 ngo nabo ntaco bakoze. Bitwaje ngo babonye umukuru w'ishirahamwe akati Burundi Maître Armel Niyongere, baca bavuga ko badashobora gutanga raporo hari umuntu akurikiranwa na leta y'u Burundi. Wa murwi warabasiguriye ko ibikorwa vyabo vyama biba ku mugaragaro, ko ata muntu babuza kumviriza. Abategetsi 15 baragarwa barivumbura, nuko ikibazo c'u Burundi gica cigwa leta idahari. Ivyo vyose tubabwiye akaba ari ivyavuyemwo. Vyonda subscribe canke sabone rero kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenza aho baba baherereye hose, kugira ngo nawe baje bakomeza kumenya biba biriko biravugwa yoba muri politike, indero, agateka kazira muntu, imigenderanire n'andi makungu, ndetse no mu bindi bisata vyinshi n'andi yose aba ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi. N'umuza TV Imana ibahezagire.